abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Chuti mukundwa uduteze abiri turakuramukije amahoro y'Imana ni mu kiganiro abakunzi b'amahoro dina kwizera akaba ari je ndi kumwe namwe uyu munsi ikiganiro cyacu cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe igice cya kabiri aho igice cya mbere twarabiye hamwe ukwihana igice cya kabiri naho tukaba tugiye kurabira hamwe ni gute umuntu atosubira kugwa muvyo yihanye mutumire aracari wa wundi tukaba rero tugomba twongere tumuhe ikaze abaramutse yongera na bidondore. Anshuti bakunzi muri ko murakwikina kino kiganiro twatumirwemo n'abakunzi b'amahoro turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nitwa Ninyibuka Leonidas kandi nkaba nkora mwishira hamwe gitwa umuryango wasoma Bibiliya mu Burundi. Nkaba njejwe gutunganya ibikorwa byo muri uwo muryango no kuvuga uwo bita mu bundi rurimi chef de programme. Murakoze rero kuramutsa bariko baradukurikirana kandi nanje ndakuramukije amahoro y'Imana. Suye kunezerwa ubwira kandi kubana namwe muri kino kiganiro. Nanje biranezereye kubona tuko turavugana ku majambo y'Imana meza nka. Nizigire ko Imana igiye igomba dukoresha ibikomeye na cyane cyane kugutahuza bariko baradukurikirana kuvyerekeye gute umuntu atogwa muvyo yihanye atosubira kubigwamwo ubugira kandi ikiyago cyacu cy'uno munsi gifatiye ngaho none tuduze ku ijambo vyo babishika umuntu agasubira gusubira muvyo yihanye nimba vyo babibaho biba biva kuki kuvyukuri iyo umuntu yihanye aba atanguye urugendo umuntu yihanye aba avutse ubwa kabiri umuntu iyo yihanye aba atanguye kunywana n'Imana rero abantu bamwe ico cyo kuvuga ko mbega umuntu arasubira mu byo yihanye yaramaze kwihana hariho abantu bamwe baravuga bati iyo umuntu yamaze kwihana akakira Yesu yamwakiriye ati mbere biranditswe ngo henda gushushanyije mu biganza izitiro zawe ndazihoza kwa maso yaba zanje ndazi nazo ziranzi nta numwe ashobora kuzishikura mu kuboko n'amajambo menshi nkayo kandi n'amajambo meza abamenye Imana dukwiye kwizera ariko biriya kandi ravuga ngo nuko rero noneho umuntu azi ko ahagaze yiyubare kugira ngo ntagwe rero by'ukuri hariho umuntu asengerwa akihana mugabo ukabona ko mu buzima bwiwe bwa misi yose hari ibitagenda neza ivyo rero birashika kimwe biva kuki iyo amaze kwihana akaba umwana w'Imana akizera ko Yesu yamaze kwikorera ivyaha vyiwe cagiye yapfa rimwe rizima ku musaraba akava amaraso n'amazi hamwe yavuga ati birarangiye akamenya ko yishize ko ivyaha vyacu hamwe ivyo kwihana bavuga bati ubucunguwe gucungurwa n'ijambo kumbure bamwe badashobora gutahura neza ariko gucungurwa no kuvuga ngo ikintu cari caguzwe kiguzwe dufashe nk'igitungwa bagitangiye amahera bagira bakijane ku macuniro ukaca uvuga uti jewe nk'iyi nka je mbona noja kuyitunga ukaca utanga amafaranga ayo mafaranga utanze ni incungu uracunguye ico gitungano kugira ngo ugitware muhira natwe rero Satani yari yaratunyaze yaratugize abajabi yiwe turabo gupfa Yesu aca tuvira amaraso y'igiciro kugira ngo aducungure atugire abana biwe wihanye ivyaha ubukijijwe gukizwa agakiza no kuvuga twari tubangamiwe tugeramiwe uri yandanje hanyuma Yesu araraba ati bane banje muri kugobo rw'amahonero akaca dushayura akatugira abana biwe rero ni ibintu byinshi twokwerekana ko umuntu amaze gukizwa akitwa umwana w'Imana ni gihe kiza cyo kubamwo kwitwa umwana w'Imana hamwe rero umugabo ashobora kuvuga ati burya buzima bw'ujya mu ntara mu Kristo yarabivuyemo
turiko turaraba tukayarabisha n'amaso ujya ni wa muntu yihana ujya ni wa muntu yahora atubwira ijambo ry'Imana ukagira amakenga kimwe muri ivyo nuvuga ngo ubuzima bwiwe bwo mu buryo bw'impwemu bukaba budashikamye kimwe kiba ico bivako birava ico kibanza ivy'agakiza yagumya biha tuvuga umuntu w'umukristo akizwa ntasoma ijambo ry'Imana nari nukuri naho yoba nde umuntu atarya ku ijambo ry'Imana Bibiliya amajambo y'Imana ni itara ritumurikira ijambo ry'Imana n'umuco ijambo ry'Imana n'imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu none uyo muntu adafungura mu buryo bw'impwemu yobaho gute umuntu nk'uyo rero idanje imwe ikintu cambere gituma abantu bona ko ubuzima bwabo bwo mu buryo bw'impwemu atari bwo kabisa bibagoye abantu badasoma ijambo ry'Imana ikindi naco no kudasenga kuko Yesu yavuga ati mwame musenga imisi yose musenga ubudasiba nabigishwe yarababwira bati ntimubanye nanje n'umwanya ngo musenge iyo umuntu ariko arasenga aba yeretse Imana ko akiriho ko ari umuntu agihumeka kiri muzima ashobora kuvuga ivyankenerwa vyiwe akabibwira Imana iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana aba yerekanye ko ari umuntu akigomba kumva ico Imana ivuga kuko kenshi tuja dutwagwa ngo tuje kumviriza ubuhanuzi tuze kumviriza ubuhanuzi ni vyiza nimba ari ubuhanuzi kubwumviriza ariko ubuhanuzi bwa mbere Imana yavuze butagira amahinyu umuntu atabwumviriza ku munsi biba bimugoye ikindi gituma umuntu atirimuka akamererwa nabi n'ukubanya mwigendako akabinyakamwe ukazobona umuntu yakijijwe yaho agenderana n'abanywa rumogi agaca aba wenyene bene data ntibamufashe bagomba bamubwira amajambo y'Imana abone ubwiza buri mu kuba mu Mana ageranije niyo yahoze kibi kibazo asuye mu bagenzi babi baramukwega akava asubira muri mwe yari yarahevye rero iyo umuntu akijijwe akwiye kuronka siko novuga environnement nziza ikibano ciza bamwo c'abana b'Imana akabaho ikindi gishobora gutuma abantu bibagora ni icaye ni umwitwarariko w'ivyindo vya buno bugingo umwitwarariko w'ibintu vyankenerwa vya misi yose umuntu kurondera ico afungura kubura ico yambara kubura akazi kugubwa nabi ivyo vyose iyo avyitwararitse atari mu Mana waguma asenga abe muri rya jambo ry'Imana ronka indemeshanyo ivyo byose birashobora kumukwega rero iyo umuntu yihanye muca muraba ni nka za mbuto zagwa mwivugiza iziguye mwivugiza zarahavuye zirama iziguye mwivura ibi nazo ziramera ni bya bindi wavuga vy'ubwoba rero hariho umunsi wavuga uti mbega umuntu yihanye ku bwoba nivyo rero kenshi abantu bihana ku bwoba bageze ahantu bakavuga bati bwari ubwoba gusa kenshi barashobora gusanga batihanye vy'ukuri baragombye ku ni nk'umuntu yoba yagira tembe akagira ubwoba ko agira gwe hasi muga baronse umuramira ati byari bisanzwe rero nk'umuntu ubwo bwoba bugahera bamubwiye bati ijuru n'isi bizova hakabona amazi imyaka 30 ati ko bikiriho barampeza gahava yicuza rero twe dukwiye kumenya ko ijuru n'isi bibaho bigateba canke bivaho turi muri Yesu turabahigwe gusumba tukiri ngaho pasteri unyibukije igihe abantu baravutse imbere y'umwaka w'ibihumbi 2000 wasanga abantu bafise ubwoba ngo Yesu ngo azoza mu 2000 niyo majambo yakunda kuba ari karavugwa nkuko re mu bitubwiye ugasanga hari umuntu arondera guca yihana ati noneho ya 2000 rageze nihane Yesu ntazosange nkiri muri vyaha ngo no munsi ko mwabivuze akarindira kamona ati 2000 vyararenganye Yesu ntaraza ukaca usanga arabivuyemwo aho nari nseye no gushigikira kuri iryo jambo mwari mutubwiye mbega none ntaho bishika abagenzi ikibano aho umuntu abaye ugasanga wa muntu yihana aragize intambamyi kubwako kakiza yakiriye yego cyane kimwe ngarutse kuco wavuze uti mu 2000 byigeze kuba kimwe ho abantu turakwiye gusoma ijambo ry'Imana kuko Yesu yavuze ati uwo munsi najewe ntawonzi ati data ni wawuzi gusa rero ati ntituzi umunsi canke isaha bariko bariyumvira bati ivyo bizobaho ryari Yesu aravuga gusa ati mwirinde ntihagire umuntu umwe abazimiza uwo munsi nta numwe awuzi uretse data wo mwijuru bamwe baca bibaza bati mbega yemwe kubera Yesu atabiza ati Yesu yadukunze gose ati abantu yadupfiriye yohava bitwongorera mugabo izo ni inkuru z'abantu ariko vy'ukuri
abantu mu 2000 biko birashika bavuze ngo amamashini yose azoca hagarara ibintu byose bibaho amasysteme byose bizohagarara hanyuma abantu kubwo barihana kandi hari habihanye bagaca babigumamo ivyo twobakeza mugabo rero umuntu umwe bigeze kumubwira bati ko bari bavuze ngo warapfuye ati sinapfuye atariko nzopfa Yesu rero ntiyaje mu 2000 ariko azoza dukwiye kumenya ko butebe bitebuke Yesu Kristo azoza biri tubwira ngo racihanganiye abanyabyaha yihanganiye abo batarihana kugira nabo bashikire agakiza k'Imana rero byukuri nico kubyukuri navuze ni kwihana kwiza je ko niyumvisho no hanura abanyumva bose nukumva cyane amajambo y'Imana avuga Imana iravuga imivumo myinshi ku bantu batihanye Imana iravuga ku migisha myinshi iri ku bantu bihanye rero simbona ingene umuntu yohitamwe umuvumo iyo bitimigisha vy'ubu vy'amarongo vy'amazu vy'imiduga ngira twese abarundi turazi ko birahinduka n'abarundi barita abana ngo birahinduka ivyo rero ko bihinduka Yesu ni wadahinduka kandi Yesu aguma hamagara muri Matayo 12:8 ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura ngo nimuze ngo mwikoreze ingata yanje tababaza kuko umutwaro wanje urahwahutse kandi ingata yanje ntibabaza ngo munyigireko muzogira uruhukiro rw'imitima yayo rero kukizwa no kuruhuka ntihagira uwicuza ngo hava bivamwe ngo Yesu yaratevye kandi bisanzwe ntidukizwa ngo tuzuje mwijuru conyene dukizwa ngo tuzoje mwijuru hageze hataragira dukizwa ngo dukorere Imana tunywane n'Imana tuba abana bayo tuyihimbare tuyikorere ibinezera mugabo turindiriye ko igihe nicagera tuzobana nayo abantu bazobana n'Imana rero babitegura bakiri ngaha mu buzima butonya tuba kuko mu ubuzima bw'ibihe bidashira Imana yaduhaye kubutegura mw'igihe gitonya tuba turi kwisi rero nukuri ntihagira abacika intege ngo nakuze bavuga ngo Yesu araje ngo nubu bagaca baja kwivayanga mu byisi bakamera nk'ingurube zivayanga mu vyondo naho okoga ingurube ukayambika izera yoca yivumbagaza rero ntihagira abakristo twari twaramaze kumenya Imana tukayizera bava bicuza ngo Yesu ngo ko yatevye ntiyatevye nka jewe ndagushingira intahe gukizwa ndabona bifitiye akamaro vyangiriye akamaro ateba turiko turakorana niyaza tuzobana nawe mu buzima bw'ihe bidashira none ko twahawe mpwemu wo kutwibutsa kugira ngo dukoze icyaha atubwira ati akadodora akajukiwe kakongorera byo babishika uwo muntu yaguye mu cyaha canke yagombye gusubira kugwa muri cyaha mpwemu ntawafise kuvuga ngo mpembu ntawafise canka aramufise ngira ngo Imana niyo mubona mu mutima nawe nyine akimenya mugabo birivuga ngo abarongorwa na mpemu nibo bana b'Imana mpemu araturongora kandi mpemu ntazagwana aza yiroheje n'umujanama aza atwongorera yatwongoreye dukwiye kumva ijwi ry'Imana ko birivuga ngo ntimukababaze mpemu ikindi Dawidi niwe yasenga yahora avuga ngo kandi woye kudukura ko mpemu wawe ye Dawidi arazi igihe mpemu yahora muza ko akaba umuhizi n'igihe kweri mpemu yabamuvuye ko agakora mabi nka bimwe yakora akiba umugore wa Uriya yitwa Batisheba kandi byamuzaniye ingaruka mbi cyane rero mu bituma abantu batirimuka no kutarongorwa na mpemu ikindi kutagira umwete mwinshi wo gusoma ijambo ry'Imana no kubana n'abandi mu masengesho ikindi gituma no kutagira intumbero mu bisanzwe abakijijwe tuba ngaha ku isi duhita iwacu amaso ari hariya hariho inkuru bahora batubwira y'inyoni yari inkona hanyuma agaswi kayo kareregwa n'inkoko hama umunsi umwe gakuze kumva ijwi rya nyina kaca karaguruka kaja ku mababa ya nyina kaca karagenda abakristo twebwe rero ko tumeze turi mwisi mugabo niyo twumva ijwi rya waducunguye riri mu kirere tuzozamurwa tubane nawe rero igituma twoguma mu nzira y'Imana tube kwisi tutarabisi Yesu yavuze ati singusavye ngo bakure mwisi ndagusavye ngo ubarinde wa mubi rero kwama tufise intego tufise vision yo kuzobona Imana tukagira umwete
ikindi tukaba dufise ivyizigiro ntidute ivyizigiro Yesu naho yotebagana nukuri abantu b'Imana baba bafise ivyizigiro sinzi imbere nk'umunyavyaha ariko aranyumviriza ko nto mwinginga gose ngo aze muri Yesu yumvirize ngene aryoshe hama ave mu buzima bwo kwiheba no kwiyanka abe mu buzima bunengesere bugira ivyizigiro muri Yesu Kristo. Ego tugira aho nyene Bibiliya hari ico bivuga kuri aba bantu umuntu aba yarihanye akongera gaca bisubiramwe akaguma bisubiramwe Bibiliya muvuga ko iki? Kimwe Bibiliya iratubwira dusomye mu cete Paulo yandikiye abanyefeso 2 hariya duhereye ku murongo w'indwi za kuri 10 havuga ngo ubuntu nibwo bwabakije ubwo kwizera navyo ntivyavuye kuri mwebwe n'ingabire y'Imana ntivyavuye kuri mwebwe ngo hoye kugira uwirarira yirate n'ingabire y'Imana abantu rero bico gihe ca Paulo baca bavuga bati none ko ari ku buntu reka dukora ivyaha Paulo acavuga ati none twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bugwire ati biragahera ko umuntu yovuga ngo ubwo buntu ntitubuhererwe gupfubusa gukora ivyaha no gupfisha umwanya n'akaryo ukagapfisha ubusa ibakwe ugapfisha ubusa uburyo ibintu Imana yaguhaye ngo ubeho neza uyikorere unezerewe ugasanga ubipfishije ubusa rero vy'ukuri Paulo yavuze ati mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubwo buntu bugwire yavuze ngo biragahera rero vy'ukuri nimba umuntu yagiriwe ubuntu akwiye kubaho ubuzima bwerekana identite y'uwo yamugiriye ubuntu abenshi baravuga ngo turi mu buntu bakaja mu busambanyi bakanabesha ngo imhemu ntacihuye n'umubiri mbega ububeshi bungana gutyo imhemu igituma hari ico bihuye mhemu agereye mu rusengero umubiri imitima yacu ni ingoro z'Imana n'imibiri yacu ni ingoro za mhemu yera mbere washaka mbega hari umuntu yoza kuvugishwa atakiri mu mubiri azovugishwa ari hehe Imana rero yaturemye turi beza n'imibiri yacu Imana yarafashe umwanya irabumbira bikora Imana ntiyiheze ngo iremo umubiri yarabona ko imhemu ihumekera mu muntu iba mu yo mubiri rero abantu bakijijwe by'ukuri ivy'imhemu baravyitaho neza bakabona ko ari ivy'agaciro n'umubiri nawo bakanka ko bajana mu caha mugo bakawubungabunga mu kutawuha ivyo arivyo vyose baga mu gufungura kwabo mu kubaho kwabo bakabaho buzima buhimbara Imana. Ego none hoba hari kimazi c'ivyaha ko uwo muntu buri mwanya usanga ariko araguma asubira mu vyo yari yarahevye Bibiliya ivuga iki? Bibiliya ivuga ngo nimba dukora ivyaha ibigira nkana ngo nta kindi kimazi kiba gisigaye atari ukwitegana uburake bw'inkazi Imana yateguye buzorigata Satani n'abantu bose bamukoreye ivyaha umuntu abisubiyemwo bigira nkana nta kindi kuko ikimazi n'amaraso Yesu yatanze rero icaha cyose kitihanywe kizohanwa no kuvuga nta kindi kimazi kuko ikimazi n'amaraso ya Yesu umuntu akengereye amaraso y'umwana w'Imana akagararizwa iryamhemu yari mubwira ngo yihane uwo biragoye nta handi agakiza karonka rero vy'ukuri abariko baranyumviriza bose mhemu yera kongoreye ngo wihane umwumvire wihane ntukora ivyaha bigirankana kandi ubabaje mhemu ubugiye mu kaga gakomeye benshi imbere barababaza mhemu bakanka kwihana Imana ikacika n'abareke kabaheba bagapfira ni mu vyaha kabisa kuko baba barabihisemwo Imana ikabinginga mu gitondo umwaka kuyundi bakumva ijambo ry'Imana mu rusengero bakagarariza bagakwikirana ubutumwa kumbonesha kure nkuko bakabwumva ku radio bakabwumva ahantu hose mugabo bagakomanaza imitima ntibihane umuntu rero atihanye abasigaje kuzohanwa nico gituma bariko baranyumviriza bose no bakebura nkabahamagara ngo Yesu yaritanze ku buntu kandi aranavuga ngo nije nabatoranije kandi ngo nitukira abashumba twitwa abana biwe umushumba ngo ntamenya amabanga yose yashebuje rero Yesu aradutumirira ku buntu bavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura ego Paulo yigeze kubabwira abi Filipi ati mbega yemwe ninde yabaroze ati ko mwari mwatanguriye mu vya mhemu ati mukaba musozerere muri muvyo y'umubiri yoba haravye bifitaniye isano na kino kiyago cacu gute umuntu atosubira mu vyo yihanye ego cyane umuntu wese harageze igihe haragira n'igihe mbere na twebwe uretse aba Filipi Paulo yandikiye
mu gihe nk'imugikorane hakaba akariro kenshi abantu bagafukama ku bwinshi bakagira umwete bakagira inyota bagakizwa bagaca baririmba hama mu nyuma bimwe nakubwira d'abord satani n'umwasi ngo satani ngo agenda yivuga nk'intambwe arondera warotse ubwo birivuga ngo nuko mu mugwanye ngo nawe azobahunga kubera Yesu ari muri twebwe turashobora kunesha rero vy'ukuri aba ba Filipi butwofatana nk'abakristo bubu hari abantu usanga batanguye baririmbira Imana basenga bavuga ubutumwa mugabo bukazusanga bariko bakora amarorerwa mu vy'isi ugasanga bari mu migwi idahimbara Imana na gatoya rero vy'ukuri uwabaroze ni satani ni sekibi niwe abosha bereka ko iwe biryoshe mugabo bashikanyeyo abakuriye itambara ku maso hanyuma kandi akaca babuza ngene boshobora kugira akaryo ngo bagaruke rero turakwiye gusenga cyane kandi ntitube nk'aba ba Filipi hariho n'abagalatiya yavuze ngo mbega mwabagalatiya bibijuju mwatanguye mu byamwemu none mugira musubire mu by'umubiri ataco bizobamari rero by'ukuri turakwiye kuguma mu gakizi iyo twihanye turakwiye kumenya ko nta bundi buzima na bumwe buriho buryoshe nko kuba mu Mana yaturema ego murakoze rero imbere ko turangiza ni gute umuntu yo kwirinda kugira ngo adasubira mu byo yihanye icambere ni ukwizigira Imana kwizigira Imana yaduhaye Yesu ikaduha mpwemuye Paulo yavuze ngo si Paulo havuga ngo nshobozwa vyose na Kristo ampa inkomezi amina ni mu baheburayo nshobozwa vyose na Kristo ampa inkomezi rero icambere no kwizera uwo twimuriyemwe ubuzima bwacu bwose kugira turonke agakiza uwo twaremetse imitwaro yose arashoboye no kubikora azobikora Yesu n'umwizigirwa ahora ari umwizigirwa tumwizigire tumugumeko ikindi dusome rya jambo ry'Imana turibemwe imisi yose turisangire n'abandi cya kabiri twamane na bene data tuje gusengera hamwe mu rusengero habeho iryamigwi yo gusenga haba mu kibano mu makartier haba ku mitumba tukagira imyanya myiza yo gusenga tugasengera hamwe tugasoma ijambo ry'Imana kuba muri bene data rero ivyo ni ibintu bikomeye kuba mu hafi ya Yesu mwijambo giwe no kuba muri bene data ikindi twirinde uburyo tugenda twegenda nk'imbura bwenge hariho abakristo bavuga ko nakijwe biraheze oya duca hano hanyerera inzira yacu iranyerera haraho duca mu mahwa haraho duca mu kiyaya haraho tuduga imisozi no kuvuga haraza ingwara haraza ubukene haraza abantu b'inyigisho z'ibinyoma haraza ibintu bitugora natwe na kamere yacu kuko Paulo yavuga ati ndifuza gukora iciza ikibikantanga imbere ati ndagowe iciza ndagomba gukora sico nkora mugabo nkora ikibi ntagomba gukora ati ninde yonkiza umubiri untera uruvu ati Imana ishimwe ku bwa Kristo kuko ni waduha gutsinda ku bwa Yesu Kristo murakoze cyane reka mbakengurukire cyane by'umwihariko ku mwanya wose mwari kumwe natwe muri kino kiganiro nanje ndabakengurukiye cyane bivuye ku mutima umwami Yesu abahezagire namwe abahezagire cyane twizigira ko no gutaha ikindi gihe hamwe twobikora ko muzo ca muduhaka kanya nivyo kuri nshobojwe n'Imana nzoba umwanya kuko twahamagariwe kugira abandi amajambo meza nkaya yagakiza ego musubiye kutwibutsa twati kumwe nande nababwiye yuko nitwa Leonidas NINYIBUKA nkora mu muryango wa Sumabiriya mu Burundi nkujejwe gutunganya ibikorwa imigambi byo muri iryo shira hamwe wo bita chef de programme canke program manager ego murakoze nuko rero kuri mwebwe mwari muteze yomi ikiganiro abakunzi b'amahoro ahantu kigarukiye mwumvise byinshi kuko ngene umuntu yo kwirinda kugira ngo ntasubire mu vyo yari yaramaze kwihana tugatahura ko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana kandi bizeye izina ryiwe kandi niko turi nuko rero tukaba tubikebanuye naho ubutaha mu kindi kiganiro abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo Maison Lieu d'Espoir Ligue pour la lecture de la Bible Union des groupes bibliques au Burundi Alarme Campus pour Christ Transworld Radio Burundi Monso pour Christ aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro bakunzi ibiganiro vya televiziyo